mwiza w'Imana nagira ngo ndakubwire kugira ngo Satani akubabaze, kugira ngo Satani ababaze umutima wawe, kugira ngo Satani akudetwize, kugira ngo Satani agusubize hasi, kugira ngo Satani aguhungabanye mu mutima, kugira ngo Satani akwaka umunezero ufise, ntazokoresha abansi bawe, ntazokoresha abantu mudasangira, ntazokoresha abantu mutabana, ntazokoresha abantu mudakorana, ntazokoresha abantu mudafana ikintu, ntazokoresha abantu atari inshuti yawe. Ariko Satani ugira kudetwize, Satani ugira ngo akubabaze, Satani ugira gusubize hasi, akoresha uryo muntu nyene wizigiye, uryo muntu wizeye, uryo muntu ubona umenga niyo guhemukira, uryo muntu umenga niyo kura amakosa, uryo muntu umenga urizigiye, umenga urizeye, Satani ni wakoresha. Imana idufashe cyane. Haleluya. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ndabahaye mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Ni Audrey Umuco w'Ineza muri kumwe mu kiganiro Umuco w'Ubugingo, gihora kiba misi dimanche kuri Nox TV. Murahawe ikaze, ikiguhezagiye ugisangize n'uwundi kugira ngo nawe ahezagirwe nkawe. Imana ishimwe cyane. Umutwe w'ikiganiro c'ijambo ry'Imana tugiye kuganira ko no munsi uravuga ngo bamaso kugira ngo umenye ingene unesha. Imana ishimwe cyane. Kuba maso kugira ngo umenye uko ukwiye kurwana, uko ukwiye kunesha. Imana ishimwe cyane. Abasoda n'abantu bagenda bakagwanira igihugu, kandi umusoda n'umuntu aguma ari maso kugira ngo atewe impande zose akaraba ko yatewe kugira ngo ntagire ikibazo, ntapfire mu rugamba. Rero aha ni mu buryo bw'umubiri, mu buryo bw'impwemu natwe twese, abantu twese turabasoda, duhora mu rugamba, duhora turwana n'ubuzima igihe cose, guhera ku wa mbere gushika kwa Mungu turwana n'ubuzima, guhera mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kw'icumi na kabiri turwana n'ubuzima. Rero mu buryo bw'impwemu twese turabasoda, niyo mpamvu dukwiye kuba maso, tukamenya ingene twitwara, ingene tugenda, tukamenya abo turwana baribo, tukamenya uko dukwiye kwitwara muri ubu buryo, dukwiye kuba maso rero. Haleluya, Imana idufashe cyane. Rero ndashaka ko dusoma ijambo ry'Imana riri muri Yeremiya igice c'17 ku murongo wa 5. Yeremiya igice c'17 ku murongo wa 5 haravuga ngo uku ni kuhora hagize ati aravumwe umuntu yishimira abantu akizigira inkomezi z'abari n'umubiri, umutima wiwe ukava kuhoraho. Imana idufasha cyane ngo uku ni kuhora hagize ngo ataravumwe umuntu yishimira abantu akizigira inkomezi z'abari n'umubiri, umutima wiwe ukava kuhoraho. Imana idufasha cyane. Nubwo muri ubu buryo, mu buryo bw'impwemu twese turabasoda, twese duhora mu ntambara, twese duhora turwana, ariko turabana. Jewe ndi umuntu, nawe uri umuntu, wahinduka, wohemuka, wohindurwa n'ibihe, vyo gushikira ukagira intege nke, vyo gushikira ugasanga wakoze amakosa, vyo gushikira ugasanga hari ibintu utitwaye neza, kubera ko uri umuntu, nanje ndi umuntu. Imana idufashe cyane, ntabwo turi Imana. Rero mu gihe wizigiye umuntu ukamushira ku mutima wawe wose, peut-être ko ari wagufasha, peut-être ko ari wakubeshejeho, peut-être ko hari ikintu kinini amaze ku buzima bwawe, ni wizigira umuntu ukamurutisha Imana, ukamushira mu kibanza c'Imana, ko uravumwe. Uretse no kujambo ry'Imana rivuga ngo umuntu yizigira umwana w'umuntu aravumwe, ariko iyo wizigiye umwana w'umuntu, igihe kigeze araguhinduka, igihe kigeze aragukorera amakosa, kubera ko n'umwana w'umuntu. Imana idufashe cyane. Haleluya. Dukwiye kwizigira Imana yonyene, kuko niyo Mana idahinduka, niyo Mana idahemuka, niyo Mana ibitubako vyose ibikorana urukundo. Haleluya. Ivyo tubako vyose nubwo yobereka bikakubako, ibiri kubikorana urukundo, n'urukundo Imana ibigufitiye. Imana ishimwe cyane. Rero umuntu wese yahinduka, ntukizigira umuntu ngo umusubirize n'Imana. Haleluya. Kandi Imana yacu ni Imana ifuha. Mu gihe wizigiye umuntu ukamusubiriza n'Imana, akaba mu gishingo c'Imana, Imana yacu birayishavutse. Imana idufashe cyane. Rero
umuntu yahinduka, umuntu yakora amakosa, ni ibintu byumvikana kuko afise umubiri, yambaye umubiri, yagira intege nke, umuntu yaguhemukira, umuntu yakora amakosa, umuntu yo kwitwara uko bitabereye, umuntu yo guhinduka, umuntu yohinduka ico yakwemereye ntagishitse kuko n'umuntu yambaye umubiri. Imana dufashe cyane, haleluya. Hari histoire imwe canke inkuru imwe imaze imisi inyigisha muri no minsi, ndashaka nandi ayigusangize. Ni inkuru iri muri Samweli, mu gitabo ca kabiri ca Samweli, igice ca 13 cose uze kwisoma. Ni inkuru ivugamwo Amunoni, Absalomu na Tamari na Yonadabu. Amunoni na Absalomu na Tamari bari abana ba Dawidi umwami. Hanyuma Amunoni yari umwana mukuru. Abo bari abana Dawidi yavyaye ku bagore batandukanye, ariko umwana mukuru yavyaye yari Amunoni, yari uwo muhungu mukuru yavyaye Dawidi, umwami Dawidi. Hanyuma ngo Amunoni yipfuza mushiki we Tamari, yipfuza muto w'umukobwa ari we mushiki we Tamari, aramwipfuza. Hama abura ukuntu yomuronka ngo basambane, bakora icaco bisambanye. Hanyuma amara igihe amwipfuza, aragwara, aronda, arahera kubwo kwifuza mushiki we. Hanyuma niho rero Amunoni yari afise umugenzi we yitwa Yonadabu. Hama Yonadabu araza aregera Amunoni, aramubwira ati gashako wonze waheze nibiki, ufise ikibazo icahe mbwira. Aramwinginga. Hama Amunoni yamubwira ati buriya jewe naripfuje Tamari, ndamukere gusa narabuze ukuntu nomuronka. Hanyuma niho Yonadabu yagira inama, arabwira Amunoni ati genda wigwaze urembe uryame, hama ni umwami Dawidi ari papa wawe yaza kukurondera kukuraba kumerewe, uramubwira ko ushaka Tamari azi akuronderera utwurya rose, niko karyo uzobura so kumufata. Hanyuma Amunoni abigenza uko nyene, wa mugenzi we Yonadabu amugiye inama, aragenda aragwara, araremba, ariryambika ku buriri ku gitanda, araba umuntu yaremvye gose. Hanyuma niho umwami Dawidi ariyo papa wiwe wa Amunoni yaza kumuraba, arambwira ati wagwaye gute, bimeze gute? Aramubwira ati ndaremvye gose, ariko shaka umpamagarire Tamari mushikanje aza ndonderera utwonja, ndonderera nkorera udukate, azana igikando nkorera udukate, kandi umpamagariye Tamari niho norya. Hanyuma umwami Dawidi abigenza uko nyene, atuma abantu baza bahamagara Tamari. Tamari araza kugaburira Amunoni ariyo mukuru wiwe. Hama niho Amunoni yaca aramufata ku nguvu, ashaka kumufata ku nguvu. Hanyuma Tamari arabwira Amunoni ati ndakwinginze, ndagusavye ntukore ibara. Mu Bisirayeli cari kizira yuko abavukana bakora amabanga mpuzabitsina canke baryamana, cari kizira cane. Ati ntukore ibi kuko mu Bisirayeli ari kizira, nomaramara ni kizira mu Bisirayeli ko bavukana bakora ibintu nk'ibi. Hanyuma ariko Amunoni ntiyamwumva, arabikora. Imana idufashe cane. Tamari vyari ibintu bibabaje gose kumva ko mukuru wiwe yamukoreye ikibi kibishe nk'ejo, vyari ibintu bibabaje gose. Hanyuma Amunoni amaze gukora ivyo bintu ngo yaciye yumva yase Tamari cane, ngo urwango yamwase ruruta urukundo yamukunze mbere. Amunoni yaca ahamagara ujeje kumugirira isuku, arambwira ati nkuriraho Tamari asohoke. Tamari agenda ararira ababaye, kumva ko mukuru wawe yogufashije, kumva ko mukuru wawe ariwe yokugiriye neza, ariwe yogushigikiye muri byose, ariwe yokugiriye ibintu vyiza, ariko akagukorera ikibi nk'ico. Tamari yarababaye gose. Hama wa muntu asanzwe akorera isuku umwana w'umwami ari we Amunoni arasohora Tamari, amusohora hanze. Imana idufashe cane. Tamari agenda ararira, ngo abakobwa b'abami bambara amakanzu maremare, amaboko maremare, ariko Tamari ngo yitanamurira kw'impuzu, agenda kwa Absalomu musaza we ariko ararira.
Abusalomu amaze kuvyumva aramaze Tamari ubwo niwe uvuye kwa Amnoni amubwiza ukuri ivyabaye vyose. Abusalomu yanka Tamari n'umutima, yanka Amnoni mukuru wiwe n'umutima we wose. Imana idufashe cyane. Ugiye uraraba iyo nkuru ivyakurikiye nuko hakurikiye urupfu. Abusalomu vyarangiye yishe Amnoni kubw'urwanko rwagumiyeho. Imana idufashe cyane. Tamari arababara umutima wiwe kumva yuko yafashwe ku nguvu canke yakorewe ikibi nk'ico agikorewe mukuru wiwe basangiye se bavukana. Imana idufashe cyane. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Mwiza w'Imana, nagira ngo ndakubwire kugira ngo Satani akubabaze, kugira ngo Satani ababaze umutima wawe, kugira ngo Satani akudetwize, kugira ngo Satani agusubize hasi, kugira ngo Satani aguhungabanye mu mutima, kugira ngo Satani akwaka umunezero ufise, ntazokoresha abansi bawe, ntazokoresha abantu mudasangira, ntazokoresha abantu mutabana, ntazokoresha abantu mudakorana, ntazokoresha abantu mudafana ikintu, ntazokoresha abantu atari inshuti yawe. Ariko Satani ugira kudetwize, Satani ugira ngo akubabaze, Satani ugira gusubize hasi, akoresha uryo muntu nyene wizigiye, uryo muntu wizeye, uryo muntu ubona umenga niyo guhemukira, uryo muntu umenga niyo kura amakosa, uryo muntu umenga urizigiye, umenga urizeye. Satani ni wakoresha. Imana idufashe cyane. Haleluya, Imana idufashe. Satani kugira ngo akugwanye wewe, Satani kugira ngo akugwanye, kugira ngo agusubize hasi, kugira ngo akwinjize mu vyaha, azokoresha barya bagenzi nyene, aduca muri barya bagenzi bagutware gahoro gahoro maka bagushikanye kuca, maka bagushikanye aho yipfuza wubwiwe. Imana idufashe cyane. Satani ntazova mu kuzimu n'amahembe uca umubona ahagaze imbere yawe ngo nje kukugwanya. Oya, mwiza w'Imana, umenye ko Satani akoresha abantu, Satani aca mu bantu, Satani nawe atokoresha. Imana idufashe cyane. Satani akoresha Amnoni, Amnoni afata ku nguvu Tamari. Tamari yarababaye ngo yari umukobwa yari mwiza kandi yari yaragumije ibanga. Bisigura ngo Tamari ntiyigeze akora ico caha, ntiyari bwigera akora icaha c'ubusambanyi n'umunsi n'umwe, yari umukobwa yagumije ibanga. Ariko Satani aca muri Amnoni, muri musaza we yari yiteze ku buraro n'uburamuko, yarazi ko yomufasha, amucamo kugira ngo ababaze Tamari, kugira ngo amusubize hasi, kugira ngo amutere amarira, amutere agahinda. Imana idufashe cyane. Satani rero yakoresha uwo muvukana. Satani yokoresha umuvyeyi wawe, Satani yokoresha papa wawe, Satani ugira gushikira yokoresha mama wawe, Satani ugira gushikira yokoresha umugenzi wawe mukundana wa mbere, Satani ugira gushikira yokoresha mwene data musengana mukora n'ibikorwa vy'Imana wizeye ko atobikora. Satani kugira ngo agushikire yokoresha abantu mukorana kandi ataco bivuyeko kandi wari ubizeye. Satani kugira ngo agushikire yokoresha umupfana ikintu, Satani kugira ngo agushikire yokoresha inshuti ababanyi kugira ngo agushikire gusa. Rero Satani naca kure, ntazokoresha abansi bawe, ya akoresha abo hafi yawe. Imana idufashe cyane. Tamari agira umubabaro mwinshi, Tamari agira umubabaro mwinshi kubona musaza we amukoreye ikibi nk'ico. Imana idufashe cyane. Kandi umuntu yagira inama Amnoni yitwa Yonadabu. Yonadabu barafanikira na Amnoni kuko se wa Yonadabu yavukana na Dawidi umwami. Bisigura ngo Yonadabu yari umukuze wa Amnoni, bisigura ngo Yonadabu yari muvyara wa Amnoni kandi yari na muvyara wande wa Tamari. Tamari yakorewe ikibi kibishe na mukuru we Amnoni, yongera akorerwa ikibi kibishe n'umukuze we muvyara wiwe. Imana idufashe cyane kuko muvyara we niwe yagiye inama Amnoni ukuntu aza kuronka Tamari. Imana idufashe cyane. Iyi nkuru maze kuyisoma nariyumviriyeho cyane, ndavuga nti buriya Satani afise amayeri menshi, afise strategie nyinshi zo kutugwanya. Niyo mpamvu dukwiye kumenya ingene tugwanya, dukwiye kumenya ingene tugwana, ingene twitwara, ingene dukwiye kugwana mu buryo bwose, ingene dukwiye abo tugendana, ukuntu dukwiye kwizigira Imana yonyene, ntitwisubiritse n'umuntu. Umuntu ntukamwizigire umuntu uzomukunde,
yaba inshuti zawe, abo mupfana ikintu, abo mwirigwana, abo mugendana, uzubakunde, umuntu uzumukunde, umuntu uzumukorere ikintu cose mwemere ko kuyobora gukora, umuntu uzumukorere ikintu cose, iciza cose umutima wawe kubwira gukora, umuntu uzumugirire neza, umuntu uzumufashe, umuntu uzumusengere, umuntu uzumukunde, kuko nico Imana duhamagarira gukundana hagati yacu. Ariko umuntu ntuzumwizere kurusha uko kwizera Imana yawe. Imana idufashe cyane, kuko n'umuntu yambaye umubiri yahinduka yahemuka, ntuzumwizere kurusha uko wokwizera Imana, ariko uze wizera Imana. Imana niyo nyene idahinduka, nitadutererana, nitaduhemukira, nubwo yoreka tugaca mu bintu bigoye, mu bintu bibi, ibishaka kugira ngo twige, ibishaka kugira ngo dukomere, ntabwo ibikora kubw'urwanka itwanka, ariko ibikora kubw'urukundo rwinshi, ibikora n'urukundo rwinshi. Ni Imana yonyene idahinduka, ni Imana yonyene idahemuka. Haleluya, Imana idufashe cyane. Haleluya. Hanyuma umuntu naguhinduka, naguhemukira, umuntu nagukorera amakosa, umuntu nakora ikintu kitakunezereye, umuntu niyahinduka ivyo yagusezeraniye ntabikore, ntuzubone ko ari we, ariko uzomenye ko c'est pas lui, c'est le diable. Imana idufashe cyane. Kumenya ko umuntu yakoze amakosa atari we bizogufasha kumenya ingene urwana, kuko umuntu arakoreshwa, ntabwo aba ari we, arakoreshwa ni Satani aba ariko kurondera wewe kugira ngo akuronke, kugira ngo uronke ingene kubabaza, kugira ngo aronke ingene gusubiza hasi. Peut-être wari kuratera imbere, ariko Satani ararondera uburyo bwose kugira ngo usubire hasi, ntubandanye utera imbere. Peut-être ari ikintu kanaka Imana yaguteguriye gushikako, ariko Satani ategetswe kurondera uburyo bwose akoresha umuntu wizeye kugira ngo aguhungabanye, agusubize hasi. Imana dufashe cyane. Rero mu gihe cyose umuntu azoba yagukoreye amakosa canke yaguhemuka canke agire nabi, menye neza ko atari we, c'est le diable, ni Satani. Ni Satani yipfutsa ko ubabaye, ni Satani yipfutsa ko urira, ni Satani yipfutsa kudashika kure, ni Satani yipfutsa ko wama wifumbereje, ni Satani yipfutsa ko ura mu bukene, ni Satani yipfutsa ko uhora umaramara, ni Satani yipfutsa yuko ubikimaramare, ni Satani yipfutsa yuko ukobwa n'isoni. Ntabwo ari urya muntu, ntabwo ari umuvyeyi wawe, ntabwo ari fiancé wawe yakoze bijya bintu, ntabwo ari uwo muvukana yakoze bijya bintu, ntabwo ari umuvyeyi wawe, ntabwo ari mugenzi wawe, ntabwo ari inshuti yawe, ntabwo ari umubanyi, ntabwo ari uwo mukorana, ariko c'est le diable. Ni wamara kumenya iryo banga yuko ari Satani akugwanya, bizokorohera kugwana, bizokorohera ukungena ugwana, uzomenye ko abo tugwana s'abantu, abo tugwana s'abavukanyi, abo tugwana s'abagenzi, abo tugwana s'inshuti, s'ababanyi, s'abo dukorana. Uzomenye ko abo tugwana saba inyama n'amaraso, abo tugwana s'abantu bafise umubiri, s'abantu bafise iyi mibiri twebwe dufise, abo tugwana s'abantu tubonesha amaso yacu, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo abo tugwana ni mwe mu bizahantu mu kirere, ni mwe mu bizikomeye, nizo zipfutse ku gihe cyose tuba détruit, nizo zipfutse ko igihe cyose twama tubabaye tudashika kure. Haleluya. Ntabwo tugwana n'abantu, ntabwo tugwana nimwe mu bizahantu mu kirere. Imana idufashe cyane. Rero umuntu wese azokugirira amakosa, umuntu wese azohinduka, uzumenye ko c'est pas lui, c'est le diable, ni Satani. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana idufashe cyane. Ni Satani utugwanya, ntabwo ari abantu. Ni wamara kumenya ko atari umuntu, ukamenya ko ari Satani, uzomenya ngene umugwanya. Imana ishimwe cyane. Umusoda iyo ari ku rugamba ahora ari maso, ahora abasoda bahora barondera strategie zo kungene bogwanya, bagaperereza uburyo bwose aho abasi babo bageze n'abasi babo uburyo bwashaka kubateramwo, hama bakagerageza bakamenya ukungene baza kugwana nabo basi babo n'uburyo baza kugwana nabo basi babo kugira ngo bataneshwa baze kunesha. Rero nawe ukwiye kumenya neza uwo mugwana ingene ameze, ko atazoza afise amahembe ngo akwiyereke mu maso. Ukwiye kumenya neza uwo mugwana ko atazoza
aza kurabisha amaso kuko igihe ciwe kitaragira cyo kwishurwa akoresha abantu aca mu bantu. Ukwiye kumenya rero ko umugwana atari urya muntu ariko umugwana ari mwe mumbi. Haleluya, Imana idufashe cyane. Abo tugwana saba inyama n'amaraso ariko tugwana ni Satani. Mwiza w'Imana nje kuva nkizwa namenye ikintu kimwe, namenye neza yuko nta mwasi mfise hano ku isi. Abantu bose nta mwasi nimwe mfise. Namenye neza ko umwasi mfise ni Satani. Ni wandondera igihe cyose, ni wandondera ni Satani wenyine niwe mwasi mfise. Niyo mpamvu niyo umuntu vyoshika tukameranira namenya ko siwe ariko ni Satani yamukoresheje. Imana idufashe cyane. Haleluya, haleluya, Imana ishimwe cyane. Rero kugira ngo tugwane neza ari ibintu bitatu tukwiye kwisunga, tukwiye gukoresha kugira ngo tugwane, kuko turi mu rugamba. Wabyanka wareka, turi mu rugamba hano ku isi. Mu buryo bw'imwe twese turabasoda, twese turi mu rugamba. Wabyanka utavyemera utegerezwa kugwana. Misi yose turagwana, ijoro n'umurango turagwana, tugwana n'ubuzima, tugwana n'intambara, tugwana n'ibigi vyose. Utegerezwa kumenya neza yuko uri umusoda. Mu buryo bw'imwe muri umusoda turiko turagwana, turi mu rugamba. Rero ikintu ukwiye gukora ni uko ukwiye kuba maso kugira ngo ugwane uneshe. Imana ishimwe cyane. Temera ijambo ry'Imana rivuga ngo ba maso kugira ngo umenye ukuntu ukwiye kunesha. Imana ishimwe cyane. Rero hari ibintu bitatu ukwiye kwisunga kugira ngo uneshe. Imana ishimwe cyane. Icambere gusenga. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Gusenga. Nimba hari umuntu mwamereraniye nabi, nimba hari umuntu mwaganiriye nabi, nimba hari umuntu yaguhohoteye, hari umuntu yakuvuze nabi itari byo, hari umuntu yakurenganije, hari umuntu yaguhemukiye, icambere ukwiye kwisunga no gusenga, kubibwira Imana. Imana idufashe cyane. Hari umuntu atarambigwa no kumva ivyo tumubwira. Abantu barambigwa kumva ivyo babwira, abantu barambigwa n'ibibazo vyawe, abantu barambigwa n'ingorane zawe, ariko hari umuntu atarambigwa, ni Yesu Kristo. Yesu Kristo ntarambigwa no guhora yumva ivyo umubwira, ntarambigwa no guhora yumva umuganiriza. Senga, bibwire Yesu, mubwire ati Yesu, je nararenganije, urya muntu yarandenganije, ngirira ubuntu, mahoro mu munezero. Mwami Imana, nimba nanje narakoze ikosa, nshoboje nyambika imbaraga zo gutera ikirenge nkagenda nkamusaba imbabazi. Nimba narakoze amakosa, fasha nshobotse ngende ndamusaba imbabazi, sindamutinya. Simba umuntu agumye umutima ngo nigume ko, ngende ndamusaba imbabazi. Ukabibwira Yesu, Yesu azogushoboza, Yesu azokwambika imbaraga. Imana idufashe cyane. Narambirwa no kumva, narambirwa no kutwumva. Senga, bimubwire, mubwire ikikubabaje, mubwire icababaje umutima wawe, mubwire aho warenganijwe, mubwire azoguha amahoro, azokugenderera, azovugana nawe, azokwereka, akubwire ati mwana wanje ukwiye kwitwara uku, ukwiye kwifata uku. So atazokuvugisha mu ijambo ry'Imana canke akoresha abantu nyene baze akoresha abantu canke akuvugisha mu buryo butandukanye, canke akuvugishe mu nzozi, canke akugenderere, azogushoboza. Ikintu cambere ukwiye kwisunga, senga Imana, bibwire Imana, bibwire Yesu ivyakubabaje byose, bibwire Yesu, niwe azogushoboza, niwe azogushoboza ingene ugenda. Haleluya, Imana idufasha cyane. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ico ni ikintu ukwiye gukoresha. Mwiza w'Imana, sige cyo gupostinga amastati uvuga ibibazo wagize, sige cyo gupostinga amastati uvuga abantu, utyoza abantu, sige cyo gupostinga amastati uvuga naka ko yagize amakosa, nako ko yitwaye, naka ko akumereye nabi. Sigihe cyo kugenda mu bantu ugenda uvuga umuntu muvuga nabi, sigihe cyo kumwandagaza. Mwiza w'Imana, sigihe cyo kugenda umugirira nabi uwo muntu, ariko ni igihe cyo gusenga ukabibwira Imana. Sigihe cyo gupostinga amastatu ubivuga, sigihe cyo gwisigura, kuko abantu wabisigura ko bakakumva ukundi, abantu wowisigura ko bakakubona yuko uri kurabesha, abantu wowisigura ko bakabitahura ukundi, ariko sigihe cyo gukora ivyo, ariko ni igihe cyo gusenga ukabibwira Imana. Haleluya, ni igihe cyo gusenga ukabibwira Yesu. Imana idufashe cyane, Imana ishimwe cyane. Haleluya.
ico ni ikintu ca mbere ukwiye kwisunga mu gihe uri muri ivyo bihe bigoye. Ikindi ca kabiri ni kugira ubusabane n'uwo muntu, ico twita mu gifaransa réconciliation, kwiyunga. Imana idufashe cyane, uwo muntu ukamwegera ukiyunga nawe ukaganira, hakabaho amitié hagati yawe nawe, hakabaho ubucuti. Kwiyunga n'uwo muntu ukavugana nawe, ukamusaba imbabazi, mugasabana imbabazi, mugasubira ubucuti, ni ikimenyetso cerekana yuko mwanesheje urugamba, ni ikimenyetso cerekana yuko ivyo Satani yari yateguye kuri mwebwe kimaramaza abantu bose baba barabigiyemwo, abo Satani bose yoba yarakoresheje kugira ngo ubabare umutima wawe, kugira ngo wicuze, kugira ngo ubaho ubabaye, ni ikimenyetso cerekana yuko Satani yatsinzwe, ni ikimenyetso cerekana yuko zamwe mu bitugwana zaneshejwe. kuba kwireconcilia canke kugira ubumwe n'uwo muntu canke kwiyunga, kirende ciza kwiyunga n'uwo muntu ni ikimenyetso cerekana yuko mumaramaje Satani ivyo yashaka gushikaho atabishitseko. Imana ishimwe cane, kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo mubane neza na bose. Imana ishimwe cane, nukwiye kwama wigunze, nukwiye kubaho wumva umenga urafise umwasi kanaka n'umwasi wawe, ariko ukwiye kubana neza na bose, ukwiye kubana neza n'urya muntu, ukwiye kugendana n'urya muntu, ukwiye kubana neza n'abantu bose. Imana idufashe cane, ubwo ijambo ry'Imana ribidusaba ngo tubane neza n'abantu bose. Haleluya, Imana ishimwe cane. Ica gatatu ukwiye kwisunga guharira. Haleluya, Imana idufashe cane. Rero guharira ni ikintu kigoye, umuntu mwakwiyunga mugasubira mukaganira, ariko guharira ni ikintu kigoye. Absalomu yarababaye cyane kubona mushiki we afatwa ku nguvu na Amnoni, arababara gose kugeze yaho amuhigira, aravuga ati Amnoni aramuhigira, kugeze yaho igihe carageze Absalomu birangira yishe Amnoni mukuru wiwe. Imana idufashe cyane. Hatanguye ikintu cyo gufatana ku nguvu mu bantu bavukana, hasubiraho ikintu cyo kwicana mu bantu bavukana. Imana idufashe cyane. Kudaharira rero umuntu kanaka bituma icaha kigenda gikura muri wewe, bituma hari urwango rugenda rukura muri wewe. Ejo uzosanga wa muntu waramugiriye ikintu gikomeye mu buzima bwiwe, vyavuye kuki? Kutamuharira, vyavuye kudaharira kwawe. Imana ishimwe cyane, Imana idufashe. Haleluya. Absalomu vyarangiye yishe Amnoni. Imana idufashe cyane. Guharira si ikintu coroshe, guharira ni ikintu kigoye, ariko hamwe no gusenga, hamwe na réconciliation wagize n'uwo muntu birashoboka. Imana idufashe cyane. Twibuka ngo Yesu yatubabariye. Buri gihe hari igihe dusanga twaguye mu vyaha, hari igihe dusanga twakoze amakosa, Yesu arihangana akatubabarira. Yesu yaje hano mw'isi kudupfira ivyaha vyacu, Yesu yaje gupfa kubera twebwe kugira ngo duhore turonka imbabazi. Vyari kuba bigoye iyo Yesu ataza hano mw'isi kudupfira mw'isezerano rya muri Ancien Testament cyangwa isezerano rya kera, kugira ngo bababarigwe baragenda bagatanga ibimazi, bagatanga intama, bagatanga inka. Ariko twebwe ubu biba ari ibintu bigoye cyane, ivyo bikoko navyo tworonka, ivyo bimazi navyo tworonka, ariko Yesu yaratubabariye, ararenga ku vyaha dukora akatubabarira. Iyo igihe cyose ducumuye turaza tukamusaba imbabazi akatubabarira. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Igihe cyose dukoze amakosa turaza tugasaba imbabazi akatubabarira. Kandi Yesu ntaraba ngo wakoze icaha gikomeye, ntaraba ngo wakoze icaha gito, ntaraba ngo wakoze icaha gikomeye gose gihambaye, arakubabarira. Mwiza w'Imana, ndi mutarakira Yesu n'umwami n'umukiza mu buzima bwawe, kwiye kumwakira kugira ngo ahora gushoboza. Haleluya, Imana idufashe cyane. Muri mutaramwakira ushaka gusubirana amajambo hamwe nanje ugati mwami Yesu ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza mu buzima bwanje, ngwino utegeke ubugingo bwanje, ngwino ubane nanje, ngwino ushobotse muri iyi nzira. Mwami Imana unyandike mu gitabo c'ubugingo kugira ngo nuza gutora ishengero nanje sinze mba umuhombe, uze mu buzima bwanje ushoboze guhora mbana nawe. Mwami Imana yacu, kuko ari wowe ushoboza abadashoboye, kuko ari wowe ushoboza abanyantege. Urakoze kubikoze, ngwino ubane nanje mu izina rya Yesu Kristo.
amen. Imana iguhezagire rero wankurikiranye byakunze kunkurikirana. Imana iguhezagire cyane, dusura mu kiganiro c'ubukurikira, hama nimba kiguhezagiye ugisangiza n'abandi kugira ngo nabo bumve ijambo ry'Imana bahezagirane natwe nkuko nawe wahezagiwe nanje byampezagiye, ugipataje n'abandi bahezagirane natwe. Urakoze, Imana iguhezagire. Shalom shalom.